nkwereke izi media zagize zaroza abantu mu mutwe zirabaroga bararogeka abantu bacika ibiborewere ubwenge burabura iyo bwagiye media zero bumvisha yuko ubwiza bw'umugore buri kunyo nini ngo aho ndabeshasha oya niko kuri inyo bazihindura amazina bamwe numvise abantu baba ngo vyitwa ngo bigidi bamwe bavyita ingidi abana bavyita gwe ngo binyashi ukiyumvira ubwiza buri kunyo n'ubwiza nyabana oya twebwe turaganira ndabaye ngaha baratwumviriza neza niba tubwira ubwiza butarenga bumwe babona kunyo muri komande babushiremo muri komande ni babudushiriremo raba ingene isi yabonye abantu kugeza aho uno munsi n'abadanaza babibonye yuko muri ico kintu harimwo benefisi harimwo inyungu abantu bari yaranja barema izindi ibisusu bindi babijana mu isoko uravyumva umugore ukagenda ugasanga ari muri caguwa ariko acaguye igisusu mwiyo nawe yagiye gusoma igisusu ariko turambaye isi hano tugejeje hano mbwira kugeza aho abantu basigaye badepansa ubutunzi bwabo bagiye kwibagisha ngo batere ibindi bisusu habonye ko batera kwinyama z'inka habonye ko batera kw'ibintu umuntu bakamushonera kw'ibinyama afa pasa bageretse umuntu bagisha ibisusu kimwe mu nyuma kirakoroka icyo uruhande rumwe azabona kikoke mu ntege mbwira nawe kirururuka abana bo ngo bitera inshinge ngo hari n'amavuta bivyimbya muri ino minsi ibintu ninde yaroza abantu ngo abwire abasore n'abagabo yuko ubwiza bw'umugore buri kunyo kandi tuzi ko ubwiza bw'umugore buri ku mutima bukaba mu ngeso ziwe bukaba ingene yitwara nimba ari umuntu akunda ibikorwa bakamwaka ubwiza ngo ntagire ariko kandi akunda ibikorwa asonera umugabo arera abana b'abahindiro nziza nta kintu na kimwe cerekeye inshingano z'umugore adakora mugabo ukaza wumva umugabo yapfuye urupfu yagiye kumuca inyuma motife ngo yifuje uwundi bavise mu gisusu abo bagabo bataniye n'isazi none bisanze ko rero yakunze hari ikahandura uruhumyi abo bandi bo ubwiza bariko baravuga buramajaye ntidukwiye guhagarara cyane ku vyakahise kandi no munsi hariho ibigezweho kukabe nkako urazi yuko bijya kwarigeze kuba no mwisi abantu bavuga ngo taille française bijya ngo harigeze kuba haharawe ngo abagore bato taille française bavuga umuntu w'uruzingo aha ngo afise mu nda hatoya oya nizo wasanga ari inzingo urumva oya boroze kwerekana ubwiza bw'uko buri ku y'umugore abandi bavuga umugore mwiza ngo n'uw'inzobe abantu baritukuza bisiga inginagina zose ziba usanga bafise ubwoko bw'amarangi nka 60 ubu rero abantu bose baritukuje uzi umunsi ndagushira umuduga ngaha ndagutembereza aha mu masaha 9 saa 10 hari quartier nzi ngahe Bujumbura bw'abagore bitukuje gusumba abandi izo saha niyo basohoka kota akazuba hanze uzura aba baregere basi bamwe ibigwe bafise amagagwe amavuta nabafata ukisanga umuntu none yaciye mu ifuru arababuka uyu muntu bamukeje mu kigira uyu muntu byagenze hari ibihimba by'umubiri bitemera aha wapi ashari hagumana irangi original abantu bagiye bafashe ingohe bageretse ko izindi gasanga umwana w'umugore w'umugore afise ibigo umenga ni biroso birebire yageze ngaha iyi si tujana isoni zaraheze mu bantu ira umumama yonkeje abana ugasanga yambaye akantu kagera munsi y'amabere ngaha aha hose gushaka ku rukenyerero ngaha hari wati umukondo ku gahinga umugongo waho ubona za mugongawe umuntu akaja gusonesha impuzu akavuga ngo yamusonera impuzu itagira amaboko munsi umwe mu rubanza se n'umukobwa aje kurusereva bamwe bagira ngo ndabasereve bamwe ngo basereve amatable d'honneur ashaze mbaye aha bagira acunama gutya urumva ucisha hagati y'amabere ukabona ibintu byose ariko ati mukobwa mbenda kubajeje haje woshora imiho yayitonoye n'uwo mugurira mwebwe n'uyigura sinogura usanze amavoka kwibarabara ataye amavoka araryoshe namwe y'igitega yumutse ugasanga bakuye kwigishishwa
wogura wowe oya ikintu ca mbere usanga ko niki urusazi ikintu cyose cy'agaciro kibikwa ahantu kure kirafukwa kikabikwa. Yes, me Amal. Hani nariko ndiyumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Ayayayaya, ko wasigaye inyuma mu iterambere. Ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel. Aho ni kandi. Ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge. Ahubwo nkubaza, ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano. Ishuruti oya. Hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP, eka mbere na chambre présidentielle. Hari amasare y'inama y'imanza, kabare, buffet, umukeke n'ibindi bijanye. Mbega customer care iri hano, mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we. Akandi kabijya rero, piscine na iradushwaramwo vuba cyane. Nibi turonsa hotel Paradise on Earth. Atande abantu benshi barigize abanyempemu kandi ari bijuju batanze byari abantu bazi yuko abadayimoni batira umuriro gasanga abantu ni fire in the name of Jesus fire umuriro w'Imana abatipe abagati wewe badayimoni gato bakomeje neza reka tubaturire bamukubita hasi bacomeka ipasi baramugorora arahwera arapfa nabi ngo bariko baturira abadayimoni baramwayironize abantu baratabara umuntu ariko araboroga basanga yahiye ati ibi nibi ngo tureko tumugirira ngo deliverance bamuhoke ubu n'umuriro w'Imana ubu n'uwarejidezo sosoye ubu yinikura abantu bariko barafatana amashati ndetse ingo zigasambuka bakanavana bikomotse ku buvugishwa bw'ibinyoma fake prophet akarorero wakora akoko ndakaze ndazi naho byabaye sibyo akamubwira atumviriza rero ndiko ndasenga Imana naduza umusozi nahuye n'Imana ubushobozi bw'Imana bwabanye nanjye Imana iravugana nanjye iyo ataba ubuntu bwayo iba yarakurimbuye ujya mugore ufise su wawe abantu bakajuguma ati Imana yararakaye kuva umunsi umutwara ikiringo cyose kugira ntuburapfa sinzi turabyumva Imana ijya kigongwe gusa subiza umugore w'abandi rekura iyo si Imana sinamwemuye ari dayimoni yateye Digo Entertainment. Turabashimiye turabakengurukiye cyane aho muherereye ku mpande zine z'isi n'umugisha ugeretse ku wundi kubana namwe mu kindi kiganiro ndabahaye ikaze muntu turamanye natwe uri umuhigo uza kumara kino kiganiro nutagikunda nutakuramwe inyigisho canke cyo cyose ukeneye umwanya wawe ndagusezeraniye ko nzowukuriha ariko ico no kubwira cyo nuko utaza kwicuza na gatoya je nitwa Ndikuriyo Leonce Desan ubwa Dr. Love aka Diko umwubahwa turi kumwe umaze kumumenyera ni Ambassadeur Apostle Isidore Mbayahaga nk'ibisanzwe kakubwira ngo iyo murinze muza nkabaha ikaze nta gasonga oya bankomeye ntabameze neza kabisa nariko turaho tumeze neza ndabibona usibye yuko twabari tubakumbuye noneho tukabakumbura mu izina ry'abadutumye yego oya n'amahoro kabisa turahari yego kandi ndaramukije abo babatumye Imana bampera umugisha yego ndabakiriye mvuga ngo amen mu kibanza cyawe yego mwari mumeze neza ariko ku rundi ruhande rwacu nta kirego dufise tworega Imana byose turabishima kuko turi mu buntu bwayo aho yavuze ngo byose bifata neza hamwe yego kutugirira neza nubwo byoba bibi tugashima n'Imana muri byose burya ibibaye bibi si ukuvuga ngo niyo nyishu ntabanduka ibintu birashobora kuba bibi mugabo biriko bitegura byiza nicyo gituma rero abantu bafise ivyizigiro badacika intege ngo nuko hari ikintu kibi gishitse ahubwo ico kibi bibaza ati Imana icinyegeje inyuma iriko ishaka kudukorera iciza kimeze gute
byose tugashima Imana. Umuntu aramutse atahura ikintu muvuze ucumenga ntiyoba akwiye kubabazwa n'ibibi ibyo ari byo byose bimushikira. Ntibyokunda kuko Bibiliya tubwira ngo utayizera ntiyoyinezera. Hama ikindi nk'ivyo bibi bigushikiye uciye gushira ku munzana canke ukaraba ibyo ari byo usanga atari wa mbere bishikiye. Ukwiye kwigira ku bandi bene aka byamushikiye yabivuyemo gute, yavyitwayemo gute. Eske ibi bintu bije gukuraho amasezerano Imana yampaye, umuntu akamenya yuko Imana itabesha. Nimba yavuze ngo ivyiyumviro ndabafiseko si ivy'ibyago ahubwo n'ivy'amahoro ngo ndabahe n'ivyizigo vya kazoza. Uca guteza gufata ku mutwe umurongo wa mbere mu gice ca mbere ca Yeremiya umurongo w'12 avuga ngo Imana igendera inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo rishitse. Imana ibesha. Twifuriza ibyiza kabisa. Ni naho twinjiriye twagiye tubona akatari gake rero bakunda kubabona ahatandukanye muri mu nyigisho zitandukanye. Ariko ndayerera rero ushaza uti ndayerera oya ntabwo yerera ariko niba ariko urabona kuri Deco Entertainment nuko hari n'ibinyamakuru mucako cyane cyane nkunda kuvuga ngo uri umwe mu bantu aho umwanya ugwaruka kuko utabizi ikiganiro kiraruhisha ibikorwa byinshi mwa muri ko mukabiheba bikana yuko utabonye hano ashobora kubabona n'ahandi. Ariko kandi muri no minsi mwagiye munabonekana cyane muvuga ku bintu novuga je nkunda kubyita by'ikibano ubuzima rusangi abandi bakadoma ko ngo ni politique nubwo politique mwagiye mwitubwira bitewe nuko itabari imbi. Ubwa mbere hoho tugomba kubwira abantu bose batwumva hari ibintu Imana yaremye mugabo ibyo ngira mvuge nta kopi yacu na kimwe ibaho na Satani aciye foto bivuye ngo uraguha kopi yacu. Icambere nta fotokopi y'igihugu ihari. Imana yaguhaye kimwe ubwene igihugu ni bumwe urabyumva sivyo. Icya kabiri nta fotokopi y'umuvyeyi wawe ibaho. Hoba so wanyu na nyoko wanyu mugabo iso na nyoko baguma ari umwe uravyumva. Nta fotokopi y'agakiza ibaho. Ni ukuvuga ni ibintu bitatu nta fotokopi y'igihugu. Ibyo rero ugombye kuza kunjokoza kuri ibyo doya je duhagarara kuko ibyo bintu bitagira ico bisubirira. Bibiliya Imana ibiduha kugira ngo tubirinde tubigwanire kugira ngo ntihagire Satani kuri yo bitwambura. Muri ico gihe rero abatabizi bamwe iyo ugombye kuvuga ibyerekeye igihugu cawe n'ikindi canke n'ayandi n'ibindi bihugu bitandukanye abantu bizera mu bujuju bakubwira ngo bagiye muri politiki mugabo bibuka abantu Imana uzavye no kuri Abraham sokuruza wo kwizera igihe imushima ikifuza ikintu yomuha yabonye ko yomuha igihugu yabaye ati wazoguha igihugu igihugu rero jewe bantunga mu mbabarire Bibiliya ndayizi nize theology nk'iyabandi bize mpemu nuzuye ni nk'uwo abandi buzuye ariko hari umurongo Pawulo yavuze ngo nimwaba nuzuye mpemu yera zoba nuzuye n'ubwenge. Kubera ko Imana yaciye muri Yesaya ikamubwira ati nimwemera abemera Imana mukumvira muzoga ibyiza byo mu gihugu. Kubera ko itavuze ati muzoga ibyiza by'ahandi hose aho muzobisanga byo mu gihugu. Bisigura yuko Imana nayo buno buzima tubamwe buno abantu bita politike irabuzi mbere mu ntegekanyo zayo kurikiremwe mu uretse uburyo bw'abantu. Bibiliya dusoma abantu bizera bagendana mu mashakoshi abandi mu ntuze mu mirimo minsi yose ahanini yanditswe n'abantu. Igice kinini yanditswe n'abanyepolitiki. Hajya Bibiliya abantu igice kinini abaye none Mose yakora iki ubundi mu yaravize n'uyu yari umunyepolitiki Imana yamuhaye gutwara igihugu cya Israel yari umuyobozi none ibitabo bitanu bitangura bya Bibiliya siwe yabyanditse. Igikurikira cya gatatu cya Yosuwa nticanditswe n'umusirikare kandi abone yabaye mu ntwaro yari hafi na hafi kwa Abraham. Daniyeli yakoze iki akazi yakoze karaka ntiyari muri leta yo kwa Dariyo mu bashikiranganji batatu ba mbere abo bita ba super ministre yarimo Dawidi yanditse amazaburaganike
nka yose nka yose na ya Dawidi. ne abo bose nta numwe azoja mwijuru, bose barivanze rero ntawe uzobona Imana. Jewe barareka nibandire nabo. Urumva ahantu bibaterera amakenga Ba Daniyeli bose aho bazoba bari quartier bazoba mwijuru, bazondeke nibere muri iyo yabivanze da. uzokire gusa kuba wowe Igihugu ntibacokoza. amakenga gusa bagira. Hari umutama wigeze kuba ducamanye ejo bundi ariko araraba ikiganiro canke arambwira ati ni ukuri dufise umutama w'amateka, ariko jewe hari ubwo bamaze iminsi ndamugirira ati ndavye umwanya afata yanariza avuga uburyo abona ibintu, ati ndabona yuko mu minsi iza tuzomubura mwivuga butumwa. Bafise ubwoba ko menga ino ruhande rwo kwitwa apostle bazaba bahakubura bakubone kuri rundi ruhande. Igihe Amerika ariko yatotoza cane abirabure, burya benshi baratinye baranyika barabura ico bakora, bazi yuko abo bantu ba mbere yasokose ari abapasitori bo mw'ishengero ry'ababatiste yitwa Martin Luther King. Ico gihe ntiyasubiye mw'isengero kuvuga ubutumwa. Ritere ko yarasubiyeyo azana n'amareforme. Perezida wa Malawi yaheruka nimba atari bagitwara ntiyari pastor. Hanya abantu bose ndaguha kandi karorero. Niba abantu bari mu mashengero no munsi basumbya Bibiliya canke gusenga perezida w'igihugu cacu Ndayishimiye Evariste ni bangahe? Urumva ariko aravuga Bibiliya. Ararenze kabisa. Abantu ntibarehe kugomba kwibaza yuko gukunda igihugu kukivugira cyangwa kukigwanira no kwitandukanya n'ivy'imwebwe, ahubwo ni uri mu murongo mwiza. Ikiba kimenye cyane munankunda twinjira cyane muri bwa butumwa, ariko kandi nkuko bivuze ibi byose birazamwe nibumbamwe n'akantu gasa na politiki naco bitwaye, niyo mpamvu ba watanze n'umuco. Abatuvyaje ubutumwa biciye mu kutuzanira ijambo ry'Imana bakaza bitwaje icitwa Bibiliya, ariko ko atangiye no kuvuga ko uno munsi basa n'ababihevye, ariko twebwe tubishira imbere mu kubaho kwacu kwa buri munsi, ndetse tubigira nk'ubuzima. Ubwo ntibabikoze kugira badusamaze bo batera imbere natwe tubagendera inyuma. Ushatse kuvuga abamisiyonari? Abamisiyonari bikako batuvyaje ubutumwa. Bariya rero bajya bobo baje bafise double mission. Ahanini ugiye kubiraba neza ni Imana ishobora kuba yarinyegeje muri bijya bigeragezo byo gukoronizwa kugira tumenye ijambo ry'Imana, ariko bo ubwabo intumbero bari bafise kwari kumenya kwigisha ubutumwa bwiza, kuko nikimenya amenya. Urazi yuko hariho amategeko y'uko bazobona asomye Bibiliya bamucira urubanza rwo gupfa. Carazira ko Bibiliya naho yitora mu ibarabara uzingurura burayi birimo, byari birekuriwe padiri gusa kugira ngo ntitumenye ukuri kwimbitse kw'ivy'agakiza, kugira ngo ya mirongo badusomera ntitubone iyindi mirongo ivuga kuko nijya bayisoma ibice bakageza aho bashaka, kuko urabizi yuko ibyo baje kutwigisha hanini n'imirongo baje kutubwira baje bayihawe yanditse bayibwiwe na Leopold II uriyo mu Bubiligi, sivyo? Arabaha instruction avuga ati mugiye muri imigwi ibiri, bamwe mugiye ari abantu nyene bagiye gukoroniza kandi muzokoresha inkoni n'ibimoko bimeze neza mukubita abantu. Ati mugabo rero attention, bari abantu bashaka ku munsi umwe kuzogira revolte bakihagarara ko bakatugwanya. Reka tuwe tubonone mu mutwe tubabwire yuko gukubitwa ari ibintu vyiza. Baza badusomera ya mirongo atumviriza rero niba yagukubita mu musaya hindukiza uwundi. Mukubitwa ni kwijambo cy'Imana tindukiza umusaya bamashure no mu wundi bakubite no mu wundi. Uriko uranyuma? Hanyuma iki nacyo baza batubwira ubutumwa mugabo tubuza kuzotera imbere, ahubwo tugwarere kwashi mu by'ijambo ry'Imana. Mugabo bo bariko dukirira ko kandi bakizwa n'ibintu byacu. Baza batubwira ngo biragoye ko umutunzi azobona Imana, ukirazira ngo biragoye umutunzi kuja mu ijuru ngo bisa no gucisha imfizi y'indogobe. Imfizi y'indogobe mu jisho ry'urushinge, wumva byo gukura wumva ni kazima impossible. Twumve yuko umuntu atunze bitandukanye n'Imana atazobona Imana. Batubwira yandi majambo azotuma tugira politike minsi yose yo gusegerereza, avuga ngo ni musabe muzoronka. Usanga Afrika yose yamaze igihe kirekire iri muri politike de la metande yo gusaba imfashanyo minsi yose, babeho ari uko badusabye. Urabyumva?
nubwo ibihugu byose vyabaye ico gihe byose bafise gutya iyo migenderanire bavuga y'amakungu n'ibindi bihugu hariho abantu bavuga ati no twebwe tuzobeshwaho na budget ivuye mu mfashanyo twebwe ivuriro zokubakwa n'imfashanyo umuti uzogurwa n'imfashanyo abantu ba muri ibyo ngo nimusabe muzoronka icakana yindi jambo bakorerako uhahiriwe aboro ahiriwe aboro niyo bazobona imana abantu bakunda umukene birakomera urabyumva umuntu yabona n'umukene n'umunyariba n'umuntu wanciyaho wakiyumvamwo yuko imana ari we ikunda ari we yemera ahubwo wewe ari we azokwibanira n'imana mugabo abandi biyoze bambaye neza baba amazu meza bagenda n'imiduga myiza abana babo bavyibushe barya inyama bakanywa amata bakanywa amasupu ngo nta juru bazoja ngo nta juru borunguruka dukunda ivyo abaho dusanga bari abanyarirwa ku buryo banaduheza kugira batwibe batubwira yuko ibintu byose bikayangana ari ibisigo mugabo mu ntumbero yihe yo kurondera ubutare n'amadiyama bavuga ati mwabantu mwe haje umusaraba sibyo ahantu muzobona ibintu by'ibibuye bikayangana ku misozi wanyu muzoce muza mubwire padiri azana umusaraba ahumanura uwo musozi ariko mwebwe muwuveko mubarondera uwundi ivyo navyo barabibabwiye iyo mpaye babona rero umusozi waduse kw'izahabu canke ayari mabuye y'agaciro bakiruka ku misiyoni bati ibisigo vyateye hariya ati no mw'ijoro biracana usanga bikayangana padire agakorokana umusaraba bajanye n'abajoroge camwibira harero ubutare inzahabu amadiyama za korotara za ofurama izande bakaba bapakira amadege bajana guteza imbere iwabo twe bavyise ngo n'ibisigo ngo n'ibisigo bibomagura aho hantu ngo n'ibisigo bavyumva abantu ba mu bujuju mugabo bubazi ico baje gukora bindi mvugo n'ico wabajije mu by'ukuri turashima imana kuko yasize mpembera ku bantu bose dushima imana yuko nubwo bibiliya bayituzanira bakayidusomera inusu batayisubiranye inyuma ahubwo muhembo yagiye atwigisha natwe tumenya imana by'ukuri sinzi ko wibuka ijambo nimba ari uyu yari perezida wa Kenya Uhuru nimba ari Jomo Kenyatta niwe yavuze ngo abakoroni sibyo abatuzaniye ubutumwa bwiza ba misiyoneri ngo baje bafise bibiliya natwe dufise amatongo ngo batwigisha gusenga duhumirije ngo twagiye guhumura bafise amatongo twe dufise bibiliya twagiye guhumura baje batuzaniye bibiliya batwigisha gusenga duhumirije tuje guhumura usanga bo bafise amatongo yacu baramaze kuyatwara twe dusigaje bibiliya gusa icyo kintu yari yacanariye mu yindi mvugo rero ni vyiza yuko abantu bamenya abantu batuvyaje ubutumwa nk'uko bavuga ati mbega barabivuyemo barangwa vyagenze gute mu bisanzwe bobo icabateje imbere cane cane barakora bo imirongo basomye iwabo siyo badusomera twebwe bo basomera abana babo udakoze ntakarye akamenya ko umuntu atirinda gukora kugira ngo uravyumva hama ngo imana izohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu muga natwe batubwiye ngo abikundi bahera mw'itiro twe dusinzire tuvuye ngo tuvuye mu kabaziko tugiye mu rya mbere mu rya kabiri nabo bakora amashifti hariya uruganda ntigugara bamwe bajyanye abandi baba bavyutse gukora muga twebwe duhere mw'itiro baduswaganye sibyo urumva twebwe batubwira yuko ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera iwabo ntibayibasomera babwira bati imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yanyu mugomba kujya mubizi vyuya mugakora twebwe tuja muri ico kinyenga rero bamwe baravuga mu ndimi buzuzwa mpemu yera abandi bamenya kuririmba barahibongoza n'imidiho yo barayituzanira turaririmba nabo inganda ziriko zirakora hariya abantu bagiye kwikangura uyu munsi basanga uburaya bwarateye imbere Amerika yarateye imbere
n'abo bana buno munsi bavyagwa n'abamisiyoneri ba mbere basize babubakiye imishinge y'iterambere itazobomoka vuba hariya iwabo nubwo batosenga barakora ingazi warizuba uravyumva kandi bagenda babwiye bati ubutare buri hariya muri Afrika ni ubwacu nico gituma kenshi uzogenda uraba n'ubutare gituma budateza imbere Afrika yacu ni hehe baze kubuhingura babigisha kubwimba bari kubuhingura batuzobuzana iwacu amahinguriro abiri nzi yo ni bake ubundi abantu batari guca ubwenge bavuga ati ibi bintu bishoboka sibyo ugasanga n'ubwo urushinge impaka je mu Bushinwa kandi igikoze muri urwo rushinge cavuye hano imbugita ikeba hehwata ibitoke n'ibirayi buri mpaka mu Bushinwa sibyo mugabo ngaha ubutare niho buri yindi mvugo rero baradukoreye ko bitwaje Bibiliya abantu barahengamika ibitugu bamwe bitwa abapantekoti barakotira nyene bira ibintu abandi baba abadivante bo ku munsi bindi bahabwa ati utajya kwisabato wararimbutse abantu tuba muri ibyo byo kuvuga ngo tuwe mu vyumba by'amasengesho gusa berekate ziberekate abandi ingana zitariko zirahagarara tuzotera imbere ryari none windi mvuga abantu bagomba kwikanga bakamenya icyo Bibiliya ivuga pana kwizera kuko amadini menshi ari no muri Afrika yafonzwe n'abantu bashiraho ingamba zabo uno munsi ugasanga aho gusoma Bibiliya abantu bagomba kumenya ibyo Branham yavuze bakagomba kuvuga ati Ellen White yanditse iki sibyo nibyo babayemo gusa abantu ugasanga ati papa yavuze ibi agaca byicara ko bakagenda kwivya abandi bakavuga ati twebwe idini ryacu ryizera uku ababahayi abaki bose nabo kwa muni abahehe mugabo hariya siko bigenda uzurabe na Sunday school hariya kibabigisha kuririmba gusa no gufata imirongo ku mutwe baraba amatara iyo utwana buto bakabigisha ibintu pratique aho abandi twebwe batwigisha gucapa ibihori ku kibaho bo babigisha gukora utudrone duto namwe turacacapa ubunyabo umwana wini wacu ngo yabaye wa mbere muri Congo Nationale ya dese yacapye Jaguar cyake yicapye imbeba nyene ifatwe mu kamashi abandi bariko bakora amadrone abandi bariko bavana amamoteri mashasha ingene utuduto babigisha akazoba umwana muto amaze kumenya iyo ariko arajya muri iyi mvugo rero abatuzaniye injiri bwa mbere ibipande badusomeye byadusubije inyuma mu iterambere ubwo ndiko ndabumva ko basa n'abaduhaye igice bisigura ko hari aho batubeshe nk'uko muri murabivuga ngo hava dusanga na kino kintu cyitwa Bibiliya bazanye hoba harimwo ibijanye n'ububeshi ku nyungu zabo oya Bibiliya no oya kwere Bibiliya batuzaniye irakwiye iyo irakwiye kuko yanditswe no ku buhinga bugoye Bibiliya ivuga ko yanditswe n'abahoteli wari igitabo cyo mu hoteli wacu ubu Bibiliya ivuga ko ifite abahoteli barenga 40 kandi kitangaje nta muntu n'igitabo atize oya ntibakunda sibyo mugabe kikwereka yuko ari mwe mu Imana yakoresha abantu nuko abantu batahonyoye mu ishuri banditse ibitabo bya Bibiliya batazi ishuri ndari babarovyi abandi wasanga bari abantu bikora uturuhigi ngaho n'abandi usanga barize hanyuma ugiye kuraba birivuga yuko yazuye imyaka irenga 1600 na sibyo hagati y'umu auteur wa mbere igitabo ca mbere n'uwanditse cyanyuma uko bagiye babifatanganya taho buhura ntibazinanye n'ama generation atazopfa huye kuko banditse si generation hagati y'uwa mbere n'uwa nyuma hari imyaka 1000 ije kuba cyampembuye ijambo ry'Imana ukuri gusa baryigisha nibo babi kandi abantu gwe kumenya misi yose burya ubutumwa busumba intumwa
ubutumwa busumba intumwa Eh, sinshobotse ndagitahura. ntiukwizere umuvugabutumwa ngo ufate mu mutwe ibyo yakwigishije gusa, banza ugire umwete wo kuraba ubutumwa yavuze ubwo ari bwo, ko buri conforme à la parole ari Bibiliya. Muga benshi kubera uno munsi ni ibinebwe byo gusoma Bibiliya, bandi babaye ibinebwe byo gusenga, ntibazi kwibariza Imana, cyo bituma bagwa muri ya maboko y'ibisuma yitwa bavugishwa, bafashe Imana bakayigira nk'iradiyo kaseti, bavuga ngo barizimya bakayivugiriza aho bashaka. Urabyumva, kubera batamwete wo gusenga bagifise, nico gituma n'uwo basengeye abanza kubaca amafaranga. Kubera ko aribo bakurikiye barabizi ko ari kinebwe, amuhenza ati mvuye gusenga Imana yabwiye kuri wewe, avyemera uko, kubera we ntaza kwibariza Imana, ntasenga, sibyo, ntasoma ijambo ry'Imana, ikinyoma cyose bamuhaye acita ko ari Imana yavuze. Abantu benshi bakarindira amasezerano atariyo, bikazuruhira yuko birangira bise Imana umubeshi kandi Imana itabesha. Kumbe bavuganye n'umuntu wewe arababesha, bavuganye n'abapfumu baraguza Bibiliya. Ariko harabavuga ati nkuko no mu buzima busanzwe umuntu yubaka akagira pare, ati umuntu yinjira muri business akagira umuntu amwerekera, ati burya no mu by'Imana harakeneye papa w'impwemu. Ari naho havuye bano bantu uzumva ngo daddy wanje wonkocinga, papa w'impwemu. Ubona gute mu gusenga uvuga ati papa w'impwemu? Ubwo n'ubuyobe. Papa w'impwemu kandi Bibiliya itubwira gutya, ivuga ngo ntagire umuntu n'umwe mw'isi muzokwita data cyose data wo mwijuru. Umuntu agira base babiri gusa, so wawe biologique na data wo mwijuru. Bajya bandi nabamenyesha Imana, nabavuga ubutumwa nyene, mugabo si baso. Oya, abantu benshi bakunda kwitwaza ngo Pawulo ngo yise Timoteyo umwana wanje w'impwemu, sibyo? Ariko urashobora gufata umuhungu avuye byo kwirigara n'urumogi rukimumota mu binyiginyigi, rukimumota agatangura kuvuga ngo aroza Imana yo kuvugishwa. Ejo bwo kumva abakecuru, abagabo bakuze, abantu bose bari inyuma ye ngo dadi dadi dadi, arasaza mu mitwe. Biya ni fu, murabaso dadi wawe, mwe Imana murayihakanye. Nimba ugomba kumenya w'impembe ni data, uwatubyaje agakiza ni Kristo, niwe yaducunguye, nta wundi yaguhaye agakiza. Oya, bivuze yuko mu by'Imana umuntu atogira kino kintu bita ngo ushobora kugira umumento, umuyidore, voilà, umumento, voilà, ushobora kugira umumento uvuga uti jewe inyigisho nakatanga ingene numva asobanura Bibiliya niwe atuma ndayumva, nkumva ijambo ry'Imana, jewe nogendayo nisunze ujya muntu, ngakurikira ibirenge vyiwe aho nyura, akaba ariho mponyora, kuko mbona yuko uko akorera Imana birambera akarorero, nanjye nkagomba kuzokora nkabo. Niyo bituma Pawulo yavuze ati mutwigane, mugere ikirenge mu cyacu, namba koko twarababereye akarorero. Wala nako ako kantu ushizeko ni keza, namba koko twarababereye akarorero keza. Nico bituma Yesu ntiyigeze abwira abayuda yuko batumviriza abafarisayo, ntiyababujije, yavuze ati muzovyumvirize byose ariko mugumye byiza gusa. Mukuremo ibibafitiye agaciro, mukuremo ibibabwirira akamaro, ibitagira ikimazi kuramo. Ariko mu yindi mvugo, uwatubyaje agakiza ni Kristo, niwe muvyeyi wacu. Tugarutse gaca kuri kino gitabo citwa Bibiliya tugendera, yego di, uwizera canke umuntu yakurikiye Imana yofatira kuki kugira yumve yuko icanditswemo cose ari cukuri atani coza kikivuguruza? Ubwa mbere hoho Bibiliya niko kanwa k'Imana ku bantu bakuze mu by'impwemu. Iyo umuntu yamenye Bibiliya akayiga neza, akayisoma, akayisogongera, gusoma ijambo ry'Imana gusoma nko gusoma histoire, ni ugusoma wongera usenga kugira mpwemu yagutahutse ico Imana yashatse kuvuga. Iyo ivyo bimaze kukubamwo rero, nta muvugishwa n'ubwo uvuga ikeneye, kuko profesi zose ukeneye ziri muri Bibiliya, byose biranditse. Burya abantu benshi uruka inyuma y'abavugisha n'ababebe spirituel, nta muntu akuze mu by'impwemu yohagarara ngo agira yumvize ibyo umuvugisha avuga.
kuko chaque situation Imana araza kivuga biri muri Bibiliya. Ko tudafise ingabire zimwe izi ushobora kuba hari ibintu ugomba kubwirwa n'Imana nibyo niyumvira ariko ukabikenera kumuvugishwa mugenzi wawe kubera ko we nk'akaroro ingabire yawe ico wahawe ari niya nabikuvugishwako ntugire rero yuko imwizera nk'uko ibyo avuze atobesha, ahubwo ibyo avuze ubisuzumisha ijambo ry'Imana. Uca ubisuzuma mu ijambo ry'Imana, ibi bintu avuze biri contre ou pour la parole, mu gihe biyoborana n'ijambo ry'Imana aho hari sawa genda usenge, kuko Bibiliya natubwira ngo ntitukizera abavugishwa cyangwa ibyo bavugishije, ngo tuzobisuzume, ngo nitwabona ibyo avugishwe bidashitse tuzomenye ko ibyo yavuze bitavuye ku Mana. Nikuba birasaba gusuzuma. Yes. Mu gihe uwo muntu atuzuye ijambo, mu gihe Yesu yavuze ati hazokwaduka abantu mu bihe bya nyuma, abantu bigira bavugishwa n'Imana, ndetse bamwe bafise n'ingabire zo gukora ibitangaza, atariko muze mwiyubara. Suzuma rero abavugishwa bose ntibavugishwa n'Imana kubera bashizemo haleluya, bagashiramo na Yesu ashimwe, bagashiramo na ziya ndimi zindi z'umucanganyo zimwe bakazita ko za mpembuye kandi baziganye. Uravyumva? Umuntu akuze agomba gusuzuma, kuko tuze mona nawe ariko baratwumviriza bavyumva. Profesi z'uno munsi zisambuye sosiyete, ubuvugishwa bw'uno munsi aho kuza kunga sosiyete, aho kuza gufasha imiryango na community kubana mu mahoro, ziza kuryanisha abantu. Ariko mpemu w'Imana ntasambura na rimwe. Mpemu w'Imana ntasambura, mpemu w'Imana ntateranya abantu, mpemu w'Imana ntatuma abantu bakomereka ku mitima, mpemu w'Imana ntatuma abantu kwankana, mpemu w'Imana arunga, mpemu w'Imana yosha urukundo, mpemu w'Imana yosha imbabazi, mpemu w'Imana yosha kugomba kubona kusana naka. Uravyumva? Mugabo uno munsi bamutungamika bati ninde yagutuma? Vuga. Ati nyina wiwe niwe yamumpaye. Yego ku masere deja nkaho iyo famille yisambuye biraheze. Nubwo uwo muderivre akavagura muderivre akabaze ko ari inabukwe canke muramukazi we yagize icyo akora kugira ngo ace mu ngorane kanaka, abantu bazosubirana. Biragoye. Ariko mpemu rero nawe ko atari uw'ububeshi abishe yo bikibanga gikinyoma gute iyo iri aya ibanga ry'ikinyoma riri nko kuri ako karero warutanze ugasanga ko n'umuntu ari mu rushengero akaba afise nka inabukwe yamuroze, hanyuma muri cya gihe cy'umuvugishwa atande iyo bagabo tugwana saba inyama n'amaraso. Jewe ni munyanka wewe Yesu mbona wewe mbona ikiri muri wewe, ariko giserukira muri jewe no jewe ngombye kugwana sino Rwanda ari wose. Nimba n'umunyempwemu kweli njya kugwana intambara z'impwemu zigwanirwa mu mpemu. Mbanzi ngo ni satani yakwatatse ariko gushira imyambi y'ukundasa, y'ukumvuga nabi, y'ukunteranya, y'ukumparabika, menya ngo kajya kanwa kanaka n'umugwanazi yakitije nkagwana n'ikiri muri we. Mugabe ikigoye abantu bagwana na banaka gusumba aho bogwana ibiri muri banaka. Muri ico gihe mpise ndagitwara kubera ko umuntu agutuka mu gitondo ku mugoroba bakaguhezagira haba habaye iki? Kumbure ko aba yihanye, haba habaye kubisikanya kw'impwemu. Buryo umuntu ntaba mubi bivana impwemu iri kimukoreramo, y'impwemu mbi yamwinjiyemo ni mubi. Ariko hamwe hoba rotation cyangwa hakaba kubisikanya, impwemu mbi gasohoka agasubira kuba umuntu muzima, wa muntu usanga bimwe yavuga mu gitondo arabyicuza, aho ugasanga ariko avuga ibindi ntuguhezagira. Bindi mvugo umuntu yahindutse hahindutse impwemu. iki kintu bacumva nimba ndiko ndacumva neza, iyo ni dimension yindi ni ugomba gutahuriramo. Jewe sishobora kumva ngo abanaka bantutse
banaka bamvuze nabi ahubwo numva pitiye kuvuga ati bari posede baguzwe iyo n'impwemu ni imyuka mibi yabateye kuko hari umuntu agutuka ukumva uwo muntu nta kibi wamukoreye nta cyifuzo kibura urigera umwifuriza na rimwe nawe nturigera muvuga nabi nta n'imigambi mugize ahubwo dayire mu minsi iheze mwaranasangiye muranakundana uranamufasha ibyo ushoboye yahindukiye gute kugira ngo ibyo byose abyibagire agutuke uvuga uti mwene data yagize sanganya abazima bamuteye iyo ni imyuka mibi rero mu gukubita imyuka mibi rero ntukubitare wose uje gukubita Pascal ya ukubita ijya myuka kubita ibiri muri Pascal abantu benshi barigeze abanyempemu kandi ari bijuju batazi ndari sinzi ko bigeze kumva abantu bigeze kubera mu gusengera abantu bagwaye bari mu myuka mibi bazi yuko abadayimoni batiye umuriro gasanga abantu ni fire in the name of Jesus fire umuriro w'Imana none abatipe abavuga ati rero abadayimoni reka tubakomeje neza reka tubaturire urumva waba udari n'ibidayimoni bamukubita hasi bacomeka ipasi baramugorora arahwera arapfa nabi ngo bariko baturira abadayimoni mwene ibyo rero ni bya bintu ariko ndavuga yuko bariko baramugorora aho kurwana n'ikiri muri naka ugomba kurwana naka baje kugorora umuntu ngo baturiye abadayimoni baramuwayironize kabisa abantu baratabara umuntu ariko araboroga basanga yahiye ati ibi nibi ngo twariko turasenga iki ngo turiko tumugirira ngo deliverance ngo amuhoke ubu n'umuriro w'Imana ati ubu nuwareje idezo sosoye iyi ni kura ya regidex kubera rero iyo abantu batamenye bamera nka bwa buhungu bwo kwa Sikewa hari abantu babonye Pawulo havuga ubutumwa bwiza agasenda abadayimoni mu izina rya Yesu natwe twabishobora ntitwabyumvise ngene bigenze bahura n'umuntu arimwo ibisazi ati dayimoni muvemwo mu izina rya Yesu umwe Pawulo yamye avuga idayimoni yabitegereza ati abatipe ndababonye nta nguvu bafise atubiza shaka mbega Yesu turamuzi na Pawulo turamuzi mwe muri bande wanze mu dayimoni wihunze yega zirabonana mwe mumbi uya satani umuntu arimwo satani uri mu Imana baramenyana urabyumva ziraraza usanga ubavuga uri vide uje kuyimita gusa uri febre we uri kuri n'ibyo bariko barakora ntavyo bazi za dayimoni ziba muri wabo zibakorokerako zirabakubita barakomereka baramererwa nabi abantu rero muri ibi bintu by'impemu bagende bukebuke genda bukebuke uje kwigira umuntu w'isongo nguze kuvugishwa kandi ubwira uteranya abantu uno munsi turiko turabona ahantu henshi usanga imiryango yari ibanye neza abavyeyi bubaha abana umugabo n'umugore bakundana abantu bariko barafatana amashati ndetse ingo zigasambuka bakanavana bikomotse ku buvugishwa bw'ibinyoma kubera ko umukozi w'Imana yakubwiye ngo urumva ngo niko bukwe niwe yaguteze canke bimeze kunuko hari n'abaneza urugira kaza igituma bagira amavutema spirituel nibaza ko baroga abantu bwira ingene uvyaranye n'umuntu gatatu umugabo wawe umugore wawe mufitaniye abana ntaziri ngo mwaye mbagiranire mwibaniye mu mahoro muga mugize isanganya ryo guhura n'umuprofete wa fu umufake prophet uravyumva agaca yumvisha umugabo akarorero wakora akoko ndakaza ndazi naho byabaye akamubwira ati umviriza rero ndiko ndasenga Imana naduza umusozi nahuye n'Imana ubushobozi bw'Imana bwabanye nanjye Imana iravugana nanjye iyo ataba ubuntu bwayo iba yarakurimbuye abantu baje kubwira ati niki ujya mugore ufise si uwawe kode mama korode na korodiya abantu bakajuguma ati yahaye kabari Imana yararakaye kuva umunsi umutwara
ikiringo cose kugira ntuburapfa sinzi turavyumva Imana ijya kigongwe gusa subiza umugore w'abandi rekura umuntu akavuga ngo amen Imana imbabarire n'ukuri musabire ikigongwe nayo siwe yabivuze idayimoni ryo gusambura urugo byo bihuye na bino umugabo akaza agata urugo agata umuryango agata n'abo bana akagenda akaja mu bundi buzima abandi bakaja mu bwabo ngo ni Imana yabivuze Imana iyo si Imana sinamwemuye ni dayimoni yateye binahurirana n'ibintu no munsi nyine biriko biravugwa byeze ngo isezerano ugasanga umugabo n'abantu babana mubwiye ngo warabushije isezerano ujya mu mugabo mubana si isezerano ryawe gute yari yasezeranye nande babimubwira bashaka kwerekana muri iyo sansi bariko bavuga ko yarahushije gute kubera ko abana n'umugabo atari wiwe abana n'umugabo atari wiwe ndakubwira abana b'abantu bavyara abantu nta mwana w'umuntu avyara marayika cyane kuja kurongora tibituma umuntu atakaza karakteri y'umuntu aguma ari umuntu sibyo turucu uhinde ku marayika cyangwa ujya muntu mwubakanye ngo acacika mu marayika no afise le karakteri ziwe afise ivyiyumviro vyiwe afise ingene abona ibintu mu yindi mvugo kubaka nico gituma tubahanura minsi yose ugiye kubaka wa mukobwa wa mugabo yego fiyanse yagenze neza mara nisabu ariko ibyo mwinjiyemo se umunyenga muzo yo kuvyitiranya mu rugo ntuzopfa ubwubatse udafise ukwihangana sivyo udafise n'umutima utanga imbabazi kwihangana umutima utanga imbabazi ikirengeye muri byose umushinga byose ukunda urukundo iyo ukunda umuntu rero ntumukunda mu gihe akora ibintu byiza gusa niba ibi navyo nabimukundira yaba Imana ikundira abantu gukora ibyiza iba yaraturimbuye ikarema abandi iba yaratumaze ninde ariho yokunda nta n'umwe no kumara umunsi umwe mbona byawe rero gukunda umugore wawe bigusaba yuko ibintu byose byoba bitameze neza kuri we mu biganire ibihinduka bihinduke nimba hari byase guhinduka ubyihanganire kuko nawe ni vice versa nawe kwihanganira ibyo uko nyene kubaka rero no kwirengagiza aka kantu rero bakunda kugaruka ko ngo ubundi washaka kuvuga ngo ibintu byose ku murongo ntibizokunda aka kantu rero k'ijuru rito ni ikinyoma abantu bareba rirahari kandi bumva ibibazo igituma riri ritoya nuko harimo n'utwo duprobleme niyo mpamvu batayi niyo mpamvu batagize rinini rinini rero tuba twasezeye hoho nta n'umugore n'umugabo azaba ari sibyo kuko iyi mibiri ishaka abagore tuba twayisize ino n'imibiri ishaka bagasoyisiga ino mugabo ampeti parade no kubereka nujya muntu agukunda agukundana amadefo yawe nujya muntu ubona ko ari bitagenda neza mugabo ugasanga nubwo byo bihari urukundo ruraza rukabirengera urukundo rukagumana control mu yindi mvugo niko gaparadikeza nayo ikintu cyose kibaye wari utora imihini ugatora ibimamiro ngo byo ukavuga ngo baraguheza ngo wahushije isezerano uzoje kubakana nande ukumbure ko ugenda ugakosora ukabyitondera ukavuga ati nimbuye yarantuka yenza n'ubutaha yego utazogutuka ninde uzoba kijijwe neza be kurongorana n'ikiragi hoho si umutwara tuvuye ko uwa mbere yagututse ga ushaka Imana guha umurage ni sawa ni umutwaro ukomeye byose ni sawa byose ni umutwaro ugomba kubimenya yuko mu rugo hari ibizo kwihanganira yuko uteza kumukunda wamutwaye amaso abiri ameze neza ejo rimwe rigahuma iryo ryahumye ntabwo ushobora kubona kirazira ko naribona kumubona birabona hagarutse rya jambo bavuga ngo kwirengagiza urirengagiza nk'umuhungu uri umuhungu ushaka
urabyumva hari abahungu nkwereke isi izi media zagize zaroza abantu mu mutwe zirabaroga bararogeka abantu bacika ibiborewere ubwenge urabona uburyo bwagiye media ziriho bumvisha yuko ubwiza bw'umugore buri kunyo nini birenze uno munsi aho ndabeshasha oya niko kuri no munsi uravye n'amafoto asohoka hirya no hino inyo bazihindura amazina bamwe numvise abantu baba ngo vyitwa ngo bigidi bamwe bavyita ingidi abana bavyita gwe aravyita ngo binyashi voilà nyashi ukiyumvira ubwiza buri kunyo n'ubwiza nyama oya mwa kino kinja mbafukira ino oya turaganira ndabaye ngaha baratwumviriza neza niba tubwira ubwiza butarenga bumwe babona kunyo muri komande babushiremo muri komande ni babudushiriremo raba ingane isi yabonye abantu kugeza aho uno munsi n'abadaraza babibonye yuko muri ico kintu harimwo benefisi harimwo inyungu abantu bariyaranja barema izindi ibisusu bindi babijana mu isoko uravyumva umugore ukagenda ugasanga ari muri caguwa ariko acaguye igisusu mwiyo nawe yagiye gusoma igisusu ariko turambaye isi hano tugejeje hano tubivuga tubisubire n'abaciremo aposo mwa kino gihe umukobwa adafise igisusu afatwa nk'udafise ubwiza bukwiye niko babifata hano hantu bamugana b'abasore bakiri baca kumva ko gucagura polisi ya mbere reka mbanaje ni umugore afise nyashi mbwira kugeza aho abantu basigaye badepansa ubutunzi bwabo bagiye kwibagisha ngo batere ibindi bisusu exactly ntabwo ko batera ko inyama z'inka ntabwo ko batera ko ibintu z'ibyo ari byo umuntu bakamushonera ko ibinyama afa pasa mu gihugu kibanye ntiriwe ndavuga kubera imigende ya leta ufite urabyumva twakibonye ese myiza urabyumva banyeretse umuntu yisonesheje yibagisha ibisusu kimwe mu nyuma kirakoroka ico uruhande rumwe azabona ikoke mu ntege mbwira nawe kiruruka abana bo ngo bitera ishinge ngo hari n'amavuta bivyimbya muri ino minsi ninde haroza abantu ngo abwire abasore n'abagabo yuko ubwiza bw'umugore buri kunyo kandi tuzi ko ubwiza bw'umugore buri ku mutima bukaba mu ngeso ziwe bukaba ingene yitwara nimba ari umuntu akunda ibikorwa bakamwaka ubwiza ngo ntagire ariko kandi akunda ibikorwa akunda ibikorwa asonera umugabo arera abana b'abahindiro nziza nta kintu na kimwe cerekeye inshingano z'umugore adakora ubwo bukaza wumva umugabo yapfuye urupfu yagiye kumuca inyuma motife ngo yifuje uwundi bavise mu gisusu kinini abo bagabo bataniye n'isazi none isazi ko rero yakunze hari ikahandura uruhumyi abo bandi bo biragoye nibaza yuko abantu bakwiye kuraba yuko ubwiza bariko baravuga buramajaye ariko iyi si bandanye mvuga ngo sindiko ndabavugira ariko mvuga nk'ivyo numva nyene muri societe abo bantu rero bagaruka bakakubwira bati nimba amaso yacu anezererwa ivyo bintu kubera ko imwe bidukuramwo mbere imwe ngo bakanabihuza n'ikintu kivuga ngo bano batama bakera canke ino si heze twe ntidukwiye guhagarara cane ku vyakahise kandi n'umunsi hariho ibigezweho kukabe nkako urazi yuko bijya twarigeze kuba no mwisi nubwo bitari biri kwa runo rugero abantu bavuga ngo taille française buriya ngo harigeze kuba haharawe ngo abagore bato ni mu kinjira ca 19 ugahari kera ho sikera oya muguno musumva televiziyo zazimaze kuza voilà ikinyana ca 19 naco na je narakibona taille française bavuga umuntu w'uruzingo ngo afise mu nda hatoya oya nizo wasanga ari inzingo oya abantu uko umuntu yamuremye ukamushimye uko ukunda uko kuko nimba abantu reba isi navuze ikintu kimwe yabaronze kwerekana ubwiza bw'uko buri ku y'umugore abandi bavuga umugore mwiza ngo n'uw'inzobe abantu baritukuza bisiga inginagina zose zibaho sibyo
sinzi ko urabona hajya abantu bagira ama makiyaje y'abageni cyangwa ahandi hantu yego yego usanga bafite ubwoko bw'amarangi nka 60 bashego n'amavere bakayatanamwo kabisa bakacapa umuntu kamubona ubu rero abantu bose baritukuje bakibagira yuko bivuze ingaruka kwitukuza sibyo iyo umubiri umaze kwitukuza cyane ukuvuga hariho amaserera mwamuturira yo mu mubiri sibyo aba atagishoboye kuheza ngo aguprotege y'imishwara y'izuba umubiri ugasanga warumye warakakaye hajya uzoze umuzo nagushira mu muduga gaha ndagutembereza aha mu masaha 9 saa 10 hari ikaritiye nzi gahe bujumbura abagore bitukuje gusumba abandi izo saha niyo basohoka kota akazuba hantu uzura aba baregere basi usanga amenga niki ari ibigwebigwe urumva ibigwebigwe bafise amagagwe amavuta nabafata ukisanga umuntu none yaciye mu ifuru arababuka uyu muntu bamukeje mu kigira uyu muntu byagenze kumbe mwaritukuje kumbe yizize bise ngo nimba reka nabwo gituma Imana itemere uko abantu bitukuza mukoro nuko umubiri yaremye umeze nk'igihugu kirimo demokarasi y'imigambo myinshi uzura umugore nawe kwitukuza gute hariho ibihimba by'umubiri bitemera ego aha kuri kende hose ngaha aha naha aha wapi hagumana irangi original iyo hari ibice bidafata abantu baritukuje abantu baragiye bafashe ingohe bageretse ko izindi ugasanga umwana w'umukobwa w'umugore afise ibigohe umenga ni ibiroso birebire yageze ngaha iyi si tujyana umwana cyangwa umumama afise abana ukaraba impuzu yambara isoni zaraheze mu bantu rega satani iyo agomba gusarisha abantu abyita iterambere n'ubusirimu abantu ukabona umenga ahubwo abatabikora nibo basigaye inyuma y'amajambere n'ibyo bakubwira ngo urumva ngo twe ntitwomera nk'abatama ba kera undabwira umumama yonkeje abana ugasanga yambaye akantu kagera munsi y'amabere ngaha aha hose gushaka ku rukenyerero ngaha hari wati hari hanze umukondo ku gahinga sibyo umugongo waho ubona za mugonga utizira sibyo umuntu akajya gusonesha impuzu akavuga ngo musonere impuzu itagira amaboko munsi umwe mu rubanza se n'umukobwa aje kurusarefa bamwe bagira ngo nabasarefe bamwe ngo basarefe amatable d'honneur ashatse mbaye impuzu itagira bwabo bufata nka cyane tuze aha bagira acunama gutya urumva ucisha hagati y'amabere ukabona ibyo byose nabwo nti muko sigaho ibi bintu genda ndahamagara ndafise uwo turi kumurasarefa genda ibishoboka wewe umuntu agende gusa n'ibigira nkana ata certificat yuko agwaye imare mu mutwe afise afise urupfu rwo kwamugara ko asara ko abasaza nabo twahebeye kugenda gusa umuntu agenda gusa kubera kandi akomeye ahubwo iyo umuvuguruje ukamureka kutamutahura ni wayohaka kwitwa ngo igipeyiza avuga ngo buri kintu cy'igikuyakuya ngo umushamba umukuyakuya tutaba wose ko benda kubajeje hari woshora imiho yayitonoye n'uwo mugurira mwebwe n'uwo yigura sinogura uwo usanze amavoka kwibarabara ataye amavoka araryoshe namwe y'igitega yumutse ugasanga bakwiye kwigishishwa wogura wowe oya ikintu cya mbere usanga ko niki umucafu urusaza yego none abandi bumva ariko babiba byamaze guca hama ikindi nacyo burya ikintu cy'agaciro kikigendezwa habona bijya bintu byose byaba byamaze gutava rero ikintu cyose cy'agaciro kibikwa ahantu kure kirafukwa kikabikwa rero abantu bacu ntibikwize baraga mubona gute ahantu biza guterana ubwoba nk'abantu barimo muravuga kuba byaramaze kwinjira no mu ishengero ry'Imana kuko bino bintu ishengero satani yaraciye mu madirisha arinjira kuko kera bino bintu twavyumva hanze muri abantu tuvanga ngo barakizwa uyu ntibanagisohora n'abantu bambaye ubusa urashaka kuza wambaye imini
ikigegene sivyo ugashoza ngo protocol bakwicarika imbere wicara gutyo ugasanga agakaso karaboneka umuntu ariko avuga ubutumwa hariya uri kumwerekeye cyangwa abanye batama bari imbere yawe uburyo kuberekeye ari gutsitaza abakozi b'Imana wowe no kubasotora ego no gusotora abantu kuko burya kamere k'abantu ntigapfa ego kararaba gusa rero hari abantu baza kuvyura kamere k'abantu ibintu umuntu yari yaribagiye atacifuza atakibana namwe gacuza ukayimutereka imbere Imana ibagirire ibi bintu rero mu mashengero bakwiye kubihagurukira umuntu yaza atikwije ntimumusohore mujyane mu ntebe y'inyuma ahererane n'igihome ntihagire umuntu n'umwe amujya inyuma ahubwo aje inyuma y'abandi bose kumbe ikindi gihe azomaramara azobona ati ndabona igituma banjyana inyuma nza ntikwije hanyuma abadiyakoni canke abamama b'isengero imisi canke kiriti iheze bamwegere bati ngwa hano umwana mwiza urabona wari waje gusenga kandi ukunda Imana isawa ariko ikindi gihe uzoze wikwije ukamuhanura mu rupfasoni ibintu tubona ngaha mama bahungu wa muhungu ndakubwiye nakazi kawe yitonde cyane nakazi kawe izi ngeso n'izindi twavuze hejuru cyane zoba arizo ntandaro y'amadivorce turiko turabona yiyongereye ku rugero ruteye ubwoba cyane cyane no mu bantu bitwa ko bakijijwe bo amadivorce ahantu ari karaba cyane ubu n'ubusambaye cyane bukabije b'abana n'abakobwa b'ibikumi batararongorwa rero ugasanga ageze ko aje kurongorwa yasambanye n'abantu b'ubwoko bwinshi b'ibitsina bitandukanye mu ngano zabyo ku buryo agera ahantu kuja kurongorwa ayumva atagishobora kubumva n'igitsina kimwe yagiye kurongorwa gusa kubera n'iteka kandi ni no kunezeza abavyeyi mugabo muri we ibanga ryo kubaka urugo atari mujanye ico gihe ugasanga wa muntu agiye kumujyana mu nzu ahagomba kumufata yuko agomba kuba wiwe wenyene kandi ko basezeranye uwundi nawe muri we bikanga niba abantu tuza wumva bagiye no kuburana kugira ngo uje ntakwiriza ivyo bintu mu mbonano ngo ngo ntakwiriza uravyumva none yo kwiza gute umwana yatangiye gusambana afite imyaka 15 umukobwa sivyo baramuciye ince ziragiye 15 ahereye aho abasore banganye imyaka abamusumbye imyaka abagabo bubatse abatama mbere ngo bikundira abatama muri iyi minsi sivyo ugaca usanga uko byagiye biragenda mu mutima iwe yaramaze kwakira ko ari umugore w'abagabo benshi kuza muri iryo bohero ryo kwitwara umugore w'umugabo umwe bikamunanira agatoroka bihinduka ibohero hanyuma icya kabiri harimo n'ikintu cy'ubumaraya cinyegejemo kitavugwa kubera atari indaya zero zijya kwibarabara mugabo abahungu bose cyane abagabo basambaye nawe nta nubwo bava batamuhaye amahera bamwe bamugura amatelefone abandi udukado tundi abandi inoti ngo ni itagisi abandi ugasanga n'abagura imiduga ugasanga umwana w'umukobwa iwabo bajya umuceri n'ibiharage bitagira amavuta mugabo afite telefone y'imiliyoni 10 abagabo nabo ngo bamaze kumushikana muhira ugasanga mu mutwe byaramaze kwimarikamo ko igihe cyose ajyamaye n'umuntu hari ikintu amuha wewe ugasanga wa mugabo nta nameze samubwiye nakakare horo ntaroza wa mugabo wiwe wo munzu wewe usanga ba bagenzi be bakera korodoni yazigumanye hari n'abamukurikira bagatega naho wagiye kuri uwo n'ubundi twarasangira n'abandi urasubira ugaruka ndamutse urabyumva hamba ikindi nacyo kindi bashobora no kwahukana kubera kutihanganira ubukene bw'abagabo babo ugasanga uwo muntu yamenyereye ko amasohoka minsi yose canke akarya amafaranga y'abantu batandukanye wamushikana muri ugaca uvuga ati y'umunyu yabuze burya icayi ryo nta mata arimo tuzurwa mu karo agace yibuka yuko hari uwamujana kwitanganika agakomanda akaja muri bifa akaja ibyo ashatse kavuga ati none umuntu uhamagara naka ntacyo yomarira
yamubwiye ati ahubwo uraza ahubwo abagabo nabo urabazi b'abashuzi aravuga ati uraza umugabo yabimenya umugore yamuciye inyuma zikaba induru bakaba ari aho kanya icakane bishobora kuva no ku magara make abahungu bubu nta nguvu bagira bapi oya kandi baterura ivyuma bagakora n'amasiporo menshi oya baterura ivyuma bakajya nabijya binini vy'ingurube kugira bavyimbe bikiriza gusa rero bajya ibinini vy'ingurube ntitubizi ugasanga yavyimbye ugasanga alimentation abantu bafungura jewe ugasanga nta nguvu bagira wari uzi ngo bavyimbishwa n'iki no yaho nibaza ati mwana nje hari umusore yanje niko nka pati n'ibinini vy'ingurube barya nta birazwa uravyumva gahe usanga nimba uwo mugore cyangwa uwo mukobwa yakuze ashobora kubana n'abagabo 3-4 ku munsi mu bitanda bitandukanye sivyo umwe ntuzitura mugenda mwene zingana mwe yamenyereye byinshi agahura n'umugabo yifitiye stress nazo rero ziblock imitsi yose uravyumva wowe atangura kugira ibyo ugira mu kanyo kaburi imyonje ugasanga utanguye kwiyaga mu mutwe ibintu biragucanze mu yindi mvugo ugasanga yamagara make yawe aratumye umugore avuga atoya zoja hano baguriza ibitigiri nari imenyereye hari ibitigiri adashika kuri uyu muntu hama iki naco hari n'amavesi atera abantu amadiyabete ingwara donc bya bine nzogukunda nagusonere mu magorwa no mu mahimbe ubu imbere ya padiri na pasitore n'imbere y'ababyeyi yabaye poeme ivugwa n'uwari we wese mugabo bakabivuga bitavuye ku mutima kubera ko ntabwo mvuga nyine umugore agukunda azi icamuzanye yohava yakana guhoye ibyo bintu ego ndumva birakenewe ariko menga agukunda yo kwihangana rega je namwe mvuga ikindi kintu igituma kera abantu baguma mu ngo nuko baje kurongora amasugi ahanini byarakontribiwa cyane kubera nta wundi mugabo yabazi rero wabonye uko yamusanga kose amakomparizo yaraha oya nuko mugabo no munsi nico gituma mbwira abantu yemwe na leta umuntu azoyibwire bavyige ko neza hariho imanza zigomba kuvamo nko mu bukwe ubukwe muri mariage imanza zo gutwikurura barakwiye kuzihagarika gutwikurura ikintu tuzi umugenzo wo gutwikurura ingene wari umeze ubu uraba jemba nibaza ko babigira nyene nk'umugigwa gute gutwikurura kera wabanza ukararana n'umugeni wawe mukararana mu gaco mugaca bwaca mu gitondo iyo wasanze umukobwa yaragize indero nziza akitwara neza mu bukumi bwiwe niho bita gucija uno munsi hari umukobwa cyangwa muri no minsi yitwa umucanje sinzi ahubwo nyene bana nabiretse ibyo umukobwa agenda afise abagabo 1000 cyangwa 100 umuhungu nawe agenda yagize ama experience atagira uko angana ku bakobwa no ku bagore uravyumva none bo kwitwa abacanje gute icakabiri yaragenda yasanga icyo zirahari ibyo bajyamye ko barayeko byabiri ko amaraso byinshi uyu hacicitse araboneka ibimenyetso izo mpuzu mu gitondo baza kuvuga ati waraye gute gusuzuma waraye gute bagaheza bakazirenza ku mukingo bakaziterera muri saro babona ziriko amaraso bakavuga ati umukobwa yarakire muri ico gihe rero muri ico gitondo nyene hariho intumwa zivuga abo mukobwa zikazindukira agiye kurongorwa kugira ngo baje kubaza yuko bo kwitegura bakaza gutwikura iyo basanze umukobwa we yitwaye neza baca batekerera inzoga iyo nzoga baca bayishiramo umukeke uzivye epfo na ruguru udaciye mu yindi mvugo niyo message barukiye abavyeyi biwe bati mwareze neza mu mwana wawe twasanze atangoroji ibintu bikimeze neza nimuze iyo basanze rero
basanze akanyoni karagurutse akanyoni karagurutse umuhungu aratuma urutoki mu kirere uravyumva uranyumva bace bafata umukenke uciye hose utobotse pfo na ruguru bakawutara muri ya nzoga batishira abavyeyi biwe ico gihe kwari mesa ariho vuga ati inkwano ntimurye zaragaruka yewe arico bita gukorana rero haca haba gutwikura vyacu bisiba hagaca haba icicaro c'abatama abavyeyi b'umukobwa n'ab'umuhungu bariko bona bashinga ntahe kugira bumvikane igikurikira hari igihe bama basubiza inkwano bakazisubiza n'igihe bavuga bati ntaco nagumaha mugabe inkwano twaguhaye turazigabura garukana inusu none bose gare bose uno munsi ugiye kuraba abantu bagiye ngaho ngo ni muri mariage ese bisibere muri sare ngaha mu kanya gato kazawumva ngo raba ngo mbe muri teza utunyoni ngo mwizubaza gatoya ngo mu kanya tugatwikura umuhungu akaja ubundi umukobwa harya bakaja kwishanja gusa bagasaba guhura bagira atwikuriye habwo bitawe mfite kuco mwariko murabivuga ni n'abahinga babikora neza kubera ko n'ubundi nubwo bohabwa uwo munsi numva ko bohava bagaruka wa mukenke nico bituma rero bakwiye kumenya yuko hari ibintu bimwe bimwe kamere bikwiye kuvamo none umukobwa azi yuko inshi atacibuka n'ahazitereye hariho rero abantu batibuka inshi bazitaye kugeza igihe anibagirwa wese hariho abantu utumubaza iyo zatakaye bahakubwiye kuko yahereye kera aca arakomeza uretse nk'aba wundi yabesha ngo yagize hemorrhagie interne yapfiriye imbere uwavuga ni ukuri bakavuga ati n'urubanza dupanga rwo gutwikureka turukure kiretse abo bavyumvikanye kuko nubwo biri uko kumbure umuhungu n'umukobwa nibo bakwiye gutanga message bakabwira biba bati mu byo dupanga mu manza zirimo ntihagire inzoga zo gutwikura muteguro ibyo twaba turiko turabesha mu cyangwa ugatwikurura umuntu yagiye kurongorwa afise inda n'ubu ico ngo babanza bakaraba yuko hamera umva ibintu byose kamembe guhesha agaciro imigirwa y'ikirundi ni vyiza kugira ngo ntibize gutituriye abasokuru hari ibintu bimwe wakwirira data wanye n'imbara ayo majambere bavuga ayo majambere yabayeho data wawe tukayemera uko ugatubura kuja kubesha ukaja kuvuga ijambo ryo gutwikura abesha ngo yararigenda naho yarigenda sivyo kibari rero nibaza yuko rero ibintu byinshi bituma uno munsi abantu bahukana nivyo hari n'abakobwa uno munsi baje kurongorwa mu mutwe babizi neza yuko batazoguma mu rugo bagategura divorce avant mariage akagenda mu kaze kubishiramo aba yabirane aho batire bose ndamubona avize imodoka zibiri ndamubona ujya muhungu arafise ibintu avize n'inzu avize n'amafaranga afise ibi n'ibi n'ibi ati jewe rero reka ndamukorereko nemera ndongore hanyuma ninashikayo tuzoryama indwi zibiri cenge ndavuge ati jewe urugo rurase nsubire muri tribunal nti shaka divorce karikire yakoze niyi muri za nzu zibiri abaze ko sentare muhimwe muri ya miduga ibiri abaze ko sentare muhimwe vya bifaranga ufise kuri konti mutemamo hagati akavuga ati ivyo byose kuryamana w'indwi zibiri nta ruhombo nzoba nagize kuko nzoba ngiye kunyakura ibintu n'iyindi mwa y'ububandi bane ese ntahura impamvu ibaruwa abagabo mu gahinda bandikiye sentare harimo bararembye muhuze abagabo mu ntutwenga hari ngorane nubwo nyene icubahiro mu byo yashikirije yavuze ati abagabo ahubwo bagende bakemura ibibazo mu ngo zabo ikintu c'abagabo mu gahinda mbese n'uwerekana ko menga ntigikwiye kuba oya gusa malgré les challenges urumva ntitumenyereye kubona umugabo arira hamwe agira n'ishira hamwe rimuvugira menga ni intege nke ku ariko mu yindi mvugo abagabo bagowe n'abagore canke bari mu ngorane zo mu rugo bariho abagabo bakubitwa bakubitwa muri ino minsi biranagoye
iyo umugore agiye kuvuga ati wankubise rero abagabo bakubitwa nk'ingoma muri ino minsi ingoma urabona yivuna none umugabo aratemaguza akiruka ubundi ahora gukubita mpaka kubera wihenze ngo urateruye n'urushi bashaka kujyana mu gipolisi nimba ari cya minere nimba ari hehe bati uyu mugabo arankubita rero no kurara ahubwo abantu biga amategeko bakaraba amategeko akingira abubakanye akabakingira ku rugero rungana violence yakorewe umugabo igahanwa nk'uko iyakorewe umugore ihanwa mesino uno munsi hari abagore bivictimiza bo nyene bakigira victime kandi ari bo bantu bakora batera ibibazo mu rugo bakubita abagabo babo bakanabakomeretsa mugabo kubera petete amategeko abubahiriza gusumba abagabo ugasanga umugabo nta jambo afise imbere y'amategeko ugasanga ingora hamiki naco abagabo se abantu bakunda ko baja kumaramarira imbere y'abantu naho abababaye ababarira imbere icyo bituma baciye umugani ngo imfizi y'icumiswe iboroga urabyumva kuja gusesa amabanga imbere ya sentare gusesa amabanga imbere y'abantu urabona abantu bakoranye agahuzu kandi bararyamaye n'iki barabanye n'iki ugasanga umugabo kujya bavuze ngo imfizi icumiswe ntiboroga arababaye mugabo ntashimye kubishira ahabona akagenda ababaye nicyo gituma henshi ugiye kubiraba ivyo vyahavuye bivamwo inkomoko y'amavesi menshi yagwiriye mu bantu ugasanga umuntu imitsi yararushe ubwonko burateba nyene imitsi ikameneka abantu bagapfa yishwe n'agahinda kurya kera se n'umuntu akoze iwacu no mu bamwita ngo nimbabare mpore bambabare mpore nanje abagabo benshi rero ntibambabare mpore uwo muntu umuramukije utamakiga nakawe ahubwo kuvuga ati namaho yakubwira ngo ntimbira agenda n'abantu urumva rero hariho abantu mu by'ukuri burya nta butaka atababaye nta buboroga atababaye mu gihe umuntu arinze avuga ati jewe ndamerewe nabi gusa nibaza yuko icyo bababwiye ari na gestion y'uwo mubabaro wabo yako gahinda kabo ntibakagere nk'abagabo bareke kwiguma bakomera amaruru kw'iradiyo cyangwa ku binyamakuru kuko hari ibintu dusigaye tubona usanga bisuzuguza iyo abantu bavanye nibavane nta kibazo kwahukana byaramyeho mugabo uja ku marezo sosiyo usesa agatabi kose kuva mu kibana n'imbere yaho ukavuga amakosa y'umuntu ibiki n'ibiki kandi rimwe na rimwe mwaranabyaranye no gusambura birenze ubu baca baza mu binyamakuru kugira berekana agahinda agahinda iyo byase ko mubana umuntu amateka arafise ingana bitegekanye ni muvane mu gihe mubona ko bitagishoboka ko mubana muge byo kwarazanya gutangura kuvuga ngo uyu uwo bimeze uku kugeza aho abantu bashika no kuvuga mu byo mu gitanda ugasanga birahantu iyo mu mico y'ikirundi ibyo bintu no kuri abantu babijege bora bakabifatira hafi bigeze ahantu bigoye birumvikana cyane hambavu y'ikintu mwavuze citwa kuzigama ubusugi hari ikindi kintu coba catunze basokuru kugira ingo zabo zirambe canke abantu bofatira ko kugira turonke ingo zitaguma muri iyo zuguruzuguru bo bwa mbere ho uraza ko kera usambanye ubusugi bwawe bakabuca cyangwa ukagira ikinyendaro igihano cyari cyo gupfa yari pene capital cyo bitu rusuma nyenze ntimukiza kandi ho kwica bisanzwe bakujuguye y'ubuti ku buryo zina mukobwa wese yaririnda ku buryo ico kintu nakimubariye ntivyanabaho nono kandi ugasanga rimwe na rimwe abakobwa n'abahungu ntaho bahurira urashaka benshi bakagira n'ubukwe batazinanye ubu bintu byarageze ni ibintu byabaye ibi ni upset byaracuramye kubera kera ababyeyi nibo barondera umugeni umusore wabo mugabo no munsi umusore niwe arondera umukazana ababyeyi biwe kandi ababyeyi mu kurondera umugeni baraperereza hari abantu bitwa baranzi bakubwira barondera umuntu azi uwo mwana uwo mukobwa kuva akivuka ingeso ziwe n'ibikorwa ingenda byitunganyamo bakamenya n'umuryango w'iwabo umeze gute inyifato yabo iteye ngwiki bakamuzana babiri hama iki naco
umukobwa agiye kubaka cyo kimwe n'umuhungu agiye yubatse babaha impanuro hakiri kare babagira formation hakiri kare ku buryo bavuga ati mu makosa atemewe mu rugo kwa kwahukana bakibumbisha nk'ikosa ritemewe ikosa ritemewe kuko nyina w'umuntu abaye inasenga baravuga ati natwe bijya uzosangayo niwasanga umugabo ameze uku n'uku 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 natwe wacu niko bari bameze warigeze ubona tugaruka cyangwa dutera amaruhu genda hariya umenye ngo niko zubakwa ako kajambo nico gituma ugiye kubiraba kera umugeni agiye kubaka yagenda ararira niyo urubanza rw'ubukwe rugeze abibo bagasezera yasigara ararira ku buryo agira ati ndagowe habwa ry'amarira nyene yava kuki muga harabavuga yuko ubwa mbere hoho barizwa nuko bagiye kugirirwa ibintu batari bwambere bagiye kubacince birababaza urabyumva uno munsi arabura ubona arira kandi nagoma telefone umugabo ugeze ko muri twacerewe ngo ugeze amasaha ngo byagenze bararira kubera barababwiye bati ubwa mbere hari ibintu umugabo hava gukorera kandi itoro ya mbere birababaza urabyumva wihangane twese niko bimeze icaka rero ati hari igihe umugabo uzoshika gukubita uzokubitwa kuko natwe turakubitwa babibona uze wihangane uryumeko ntutumara amazi uzovengura birakunaniye menya gumayo gumayo ahubwo nibyo anakugora uzoza urasaba kuko abagore kera mu kujya iwabo byasa nuko basaba ikonje akabwira umugabo ati nagomba uruhushya nzoje kumara iminsi 3 muhira aho yabagiye kwa nyina no kuraba ari nasenga babwira ati aho bigeze meze uku nuku none iyi stade ndabifatemo gute bakamumarana iminsi bamubwira akazosubirayo yase gukamirika kandi ago ashobora afise inkomezi zo kwafronta ibindi bintu abona yuko bishobora kuba bimugora mu rugo uno munsi ni ngorane uno munsi umwana wawe abavyeyi benshi no batuma abana baho kantu arashikaho yamubwira ati mama yankakamiye byageze kunuku ati urigarukira ati aho uryama hari undi ahari wasanga baratanga n'impigi zo gutuma abana babo badashigo zuzuye umuhungu wawe wasanga wamuhaye umugeni mugabo minsi yose akamba aza kurya saa sita iwawe kandi waramusohora agatahaze avuye kwa nyina uwo muntu azokubaka gute uyu waba ameze nk'utarana none wumva urwo rugo rwabo ni rwagira ingorane wewe nk'umuvyeyi utakontribuye warabigizemo uruhare aho rero no kuraba neza kandi hoho uretse ga kwahukana aho bigeze ubuye benshi bakora ko no kurongo batazorongo yego hari abantu bakubwira ati je sinzorongo kwera ati nzorondera umuhungu abyarire ndara umwana umwe canke babiri aya masese yo mu rugo jewe wapi hanyuma ikindi cyo amasese akwepa na rimwe na rimwe wamwidegeye byo kuja mu bagabo benshi kubera ko yumva ko niyaje kuri umugabo azobaye nk'ugiye umuhungu nawe navuga ati genzo rabontera inda byo kurongora je mbana bigoye kubera iki naya mavesi nizi ngorane yumva na bagenzi bari kurarongora kavuga ati je ibi bintu rero ko navyumva bya bintu ingorane kavuga ati rero jewe kugira niyorohereza genzo rabontera inda ndayemere mugamvuge ko tutarongorana zorera umwana kugira ngo na wene yibananize bya bintu by'umwidegemvyo by'ibishuga mabi ibikorwa bindi byaho hirya no hino byose aguma nuranura igitsina hagisanze ata muntu ashika mwimoteza muhira ngo mwiparufe ngo wayikuye abantu bagasaba mugabo naho ni ibintu bitujana ahantu habi gukomera k'umuryango nizo nguvu z'igihugu batume basinya ibi by'amakontra y'abazungu mu gahingo zibe oya vugaje tuzomarana imyaka Bibiliya nabivuga guki oya yavuze ngo uzosiga so na nyoko
murongorane hama mubane akaramata. Akaramata. Akaramata uravyumva? Ndavyumva. Ni bihe byose bihe. Akajambo kandi batakunda kongera ubutagitandukana. Bibiliya ni yakishongera. Bisigura ko ibi byo kuvuga ngo muhanye kwa Yari terambere ryose ry'amategeko rizoza rivuguza Bibiliya ya Antikristo. Je ntavyo nzoshigikira. Zobana yavuga ukuri. Muge ntibubishoboye naro utabishoboye nagomba reke mugabo. Umuco nuyu. Birumvikana cyane n'abiyacu bariko turayaga niyo tuvomamwo twako turavuganwa n'umukozi w'Imana n'akanwa k'Imana nk'ibisanzwe. Numva no bashimira cyane yakubahwa Apostle Mbayahaga. Ndabakengurukiye. Ndongera yashimira n'abariko batwumviritse. Ni nababwiye nti uza guteramana natwe ntaza kwicuza. Nibaze ko baryohewe n'impanuro, nibaza baryohewe n'ikiyago. Nije nkunda kuvuga ati na jewe ndi hano hantu ndi mu bambere baba bariko bariga. Izira yuko akanyani kadukundira Imana ibandanye batereka tuzongera dukorane tunabandanye mu makino kiyago cyagutsa wari umugisha kubana namwe. Murakoze. Ndabashimira namwe aho mwari muri mu kiganiro mwakibonye gute, shira ko ubutumwa bwanyu munasharinge n'abandi benshi babironke, muhezagirwe aho muri hose. Ciao ciao. Dico Entertainment.